umuntu yakiriye ijambo ry'Imana yamagera ahantu akibaza igituma akora ivyo akora, kuko iri jambo ryo ryonyene rishobora kujija neza ivyimviro vyawe n'ama intention ufise. Iri jambo iyo wariretse hari igihe rizokubwira ibintu ukora kandi wari wumva ushaka kubikora, hari ibintu rizokubwira ngo bihagarike kandi umaze imyaka ubikora. Kubera iki? Kuko iyo rishitsi bwina hawe rikontrola ivyo wimvira n'ibyo ushaka gukora. Kandi iyo iri jambo ryashitse mu mutima wawe rigushirira habona ama obstacle. Ijambo rikwereka ama obstacle gutuma utokura mu gakiza. Iri jambo rirakwereka ibintu bikubereye intambamye. Bamwe baragenda mu mitego bakagwa mu mapiège, ariko ayo ma obstacle, ayo mapiège yose iyo uri umuntu uri mu ijambo ry'Imana wiriretse rigakora muri wewe, riraza rikakuburira rikavuga ati reka aho hantu. Igihe Imana yabaza Abrahamu ikamubaza ngo hitamwe inzira ufata, uravyumva logiquement Abrahamu yari gufata inzira nziza, ariko Abrahamu abakonduye guhebera Loti kuko yamukunda agire le premier choix. Ariko le premier choix Loti yagize yari yo gushwaza ahantu heza, ariko hamubereye habi n'umuryango wiwe bamera nk'abahonye. Ariko Abrahamu yafashe aux yeux des hommes ikintu kidasa neza, ariko ko cari gihagaze mu Imana yapfuye gufata iyo decision, Imana iramugendera mu ijoro imuhisezera. So no kuvuga ngo iyo ufise ijambo muri wewe amapiège n'ama obstacle urayadetekta, urayabona, ugasanga nturi kurafata ama decision mabi. Kubera iki? Kuko ijambo riguha clarté na discernement.